Uyu munsi rero tukaba twagiye kubabwira ivyaranze umugabo yitwa Nelson Mandela. Muramuzi yatwaye muri Afrika y'Epfo. Nelson Rolihlahla Mandela yari umunyapolitike w'impirimbanyi ku burenganzira bwa muntu. Akaba rero yaramenyekanye nk'umuntu yabashije kugwanya ivangura ruhu rya apartheid ryakorerwa abirabure muri Afrika y'Epfo, bikaba arivyo vyamugize intwari kw'isi, ndetse akaba yarabaye perezida wa mbere w'umwirabure w'iki gihugu. Yavutse rero itariki 18 Nyakanga mu 1918, avukira mu caro ca Mvezo ho muri Umtata. Akaba yarahawe izina rya Rolihlahla, rikaba ari ijambo ryo mu kirimi ca Gisosa rivuga gateza bibazo. Ariko rero nyuma aza no kongeraho izina rya Madiba arikomora mu bwoko bwiwe. Izina rero Mandela akaba yararikuye kuri sekuru yari umuhungu w'umwami Ngubengcuka yayobora mu duce twa Transkei. Mandela rero yakuranye na bashiki biwe babiri mu caro ca Kunu, aho mama we yakomoka. Akaba rero yarakunda gukorakoranya abantu b'abasore b'urunganwe rwiwe. Abavyeyi biwe bose ntibari barize gusoma no kwandika, ariko nk'abakristo bo mu idini rya Methodiste, nyina yamujanye mu ishure afise imyaka 7 y'amavuko. Nyuma rero kubatizwa muri iri dini, umwarimu yamwigisha yamuhaye izina rya Nelson nk'izina rya Gikristo. Niko rero kwiyita Nelson Rolihlahla Mandela, yongerako mbere na Madiba. Arangije amashure abanza n'ayisumbuye, Mandela yize kaminuza muri University College of Fort Hare, aza kuhirukanwa rero maze akomereza muri University of South Africa. Akirangiza rero yatanguye gukorera nk'ushinzwe umutekano mu birombwe vy'amabuye y'agaciro. Aha rero yakora aniga n'ivy'amategeko muri University of the Witwatersrand, aho yaje gukura n'impamyabushobozi mu mategeko nyuma y'imyaka irenga 40 ahiyandikishije, kuko yabonye impamyabushobozi ari muri gereza mu 1989. Nelson Mandela rero yinjiye mu ishaka ryaharanira uburenganzira bw'abirabura ANC, African National Congress, mu 1944, aho yahise ashinga umutwe w'urubyiruko w'iryo shaka. Muwo mwaka kandi yashatse umugore wiwe wa mbere Evelyn Mass, banavyarana abana 4. Uwo mugore we baje gutandukana mu 1958. Yari umusore rero w'intarumikwa, dore ko yanakina n'umukino njarugamba w'ibikonjo witwa box. Mandela rero yaje gukorana na Oliver Tambo, nawe yari ubundi mwirabure yaharanira uburenganzira bw'abirabura muri Afrika y'Epfo. Bashinga ikigo c'ubwishingizi mu mategeko mu 1952. Muri uwo mwaka kandi yaje gufungwa hamwe n'abandi 19 nyuma yo kwigaragambya bamagana amategeko yari abangamiye uburenganzira bwabo. Ibi rero vyarakomeje. Mandela akomeza gukurikiranwa nk'umwe mu bayobora imyivumbagatanyo y'abirabura basaba uburenganzira bwabo. Urubanza rero rwabo rwamaze igihe kirekire, ari nako abandi benshi bagenda barigaragambye. Muri ico gihe rero Mandela yaje gushakana n'uwitwa Winnie Madikizela, maze bavyarana abana 2. Nyuma yo kubona ko imyigaragambyo, kwandikira abayobozi ndetse n'ubundi buryo bwose bwananiranye, Mandela yatowe na bagenzi be kugira ngo ayobore urugamba rwo kwibohora. Uru rugamba rero nirwo bise Umkhonto weSizwe, bisobanura ngo icumu ry'igihugu. Mandela rero yaje guhindura amazina yiwe, yitwa David Motsamai, maze azunguruka ibihugu vya Afrika ndetse n'Ubwongereza, aho yakusanya inkunga yo gutegura iyo ntambara. Yanakoze rero imyitozo ya gisirikare muri Maroc ndetse na Ethiopia. Nyuma y'ukwezi yagarutse muri Afrika y'Epfo, yahise afungwa itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mu 1962, azira kuba rero yarasohotse igihugu ataruhusha hawe no gushishikariza abakozi kwigaragambya. Ico gihe rero yakatiwe imyaka 5. Mu rubanza rero yararimwo n'abandi 9, yahavugiye ijambo ritazibagiranwa avuga ati:
nagwanije ukwishira hejuru kw'abazungu, nagwanije ukwishira hejuru kw'abirabura, mfise icizere ko dushobora kubana mu mudendezo, ubwumvikane na demokarasi, aho buri wese yoba afise amahirwe angana n'ay'uwundi. Iki cizere mfise nzokomeza kugiharanira kandi ndizera kuzakigeraho, ninaba ngombwa kandi nitegure no kugipfira. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'indwi mu 1964 Nelson Mandela ari kumwe n'abagenzi be indwi bakatiwe gufungwa burundu. Abo bandi ni Walter Sisulu, Ahmed Kathrada, Govan Mukeki, Raymond Muhaba, Denis Gorbaderb, Arias Mosowaredi na Andre Mulalengeni. Batandatu muri bo bahise bajanwa muri gereza ya Robben Island. Mandela yabaye muri iyo gereza kugeza mu 1988 aho yimuriwe mu yindi yitwa Victor Verster Prison, aho yari agiye kwivuriza indwara y'igitigo. Yagere kurekurwa ku itariki 11 z'ukwezi kw'icenda mu 1990, igihe kitazibagiranwa mu mateka ya Afrika, ubwo ukwishira no kwizana n'uburenganzira bw'umwirabura bwari bugezweho. Mu mwaka rero wakurikiye yaje kuyobora ishaka ANC maze aza guhabwa igihembo cy'amahoro citiriwe Nobel hamwe n'uwari perezida wa Afrika y'Epfo ico gihe Frederick W. Klerk. Mandela yatorewe kuba perezida wa Afrika y'Epfo ndetse no kuba perezida wa mbere w'umwirabura mu mateka y'iki gihugu ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1994. Anatsinda amatora maze ukwezi kwakurikiyeho aba perezida wa mbere w'umwirabura wa Afrika y'Epfo. Mandela yayoboye manda imwe maze mu 1999 ntiyongera kwiyamamaza. Kuva ico gihe yagiye agaragaza mu buzima butandukanye bw'igihugu cye akomeza guharanira demokarasi no kugwanya akarenganyo aho kava kakagera. Ubuzima bw'izabukuru bw'uyu mukambwe ntibwigeze bumworohera, dore ko igihe kinini yaba ari mu maboko y'abaganga. Yaragwaye rero kubera indwara zo mu buhumekero yatewe n'ingaruka zo gufungwa, bigatera benshi kw'isi ubwoba ko yoba agiye kwitaba Imana, ariko akenshi Imana igakomeza kumurinda. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane muri 2013 nibwo urugendo Mandela yari amaze kugenda kw'isi rwarangiye. Akaba rero yaritavye Imana aguye i Johannesburg azize indwara zo mu myanya y'ubuhumekero. Hari hashize rero imyaka 2 umukobwa we Makazawi Mandela avuze ko Mandela agifise agatege. Nyamara mu masaha y'ijoro y'itariki 5 z'uku kwezi nibwo vyamenyekanye ko umukambwe Mandela yamaze kuva ku isi. Ibire bikaba byarahise byemezwa na perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma kuri televiziyo y'igihugu, aho yasavye abanyafrika y'Epfo ndetse n'abanyagihugu baye ku isi muri rusange kwibuka ibikorwa bitandukanye by'ubutwari uyu mukambwe yagaragaje mu kugeza Afrika y'Epfo ku bwigenge. Nelson Mandela yitavye Imana afise imyaka 95 y'amavuka, akaba yaragiye agaragaza ibikorwa by'ubutwari bwo kwamagana akarenganyo kakorerwa abirabura, cyane cyane ivangura rishingiye ku apartheid ryakorwa n'abongereza bakoroniza igihugu cya Afrika y'Epfo. Urupfu rwa Mandela rwaranyeganyeje isi yose. Nyuma y'urupfu rwe bamwe mu bategetsi ndetse n'ivyamamare bakomeye hirya no hino ku isi bahise bohereza ubutumwa bw'akababaro bwo gufata mu mugongo abanyafrika y'Epfo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavuze ko nta wakwirengagiza ibikorwa vy'intashikirwa vya Mandela, kuko ngo atari buri wese yakora nk'ivyo Mandela yakoze. Naho Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU yavuze ko isi ibuze umuntu w'ingenzi kandi azohora yibuka ngo kuko abona ntawe
uwo mugereranya nawe mu bantu bagerageje ku ubutabera atitaye ku cubahiro yari afise aho yemeye no kubifungirwa. Ubuzima bwiwe rero n'ibikorwa by'umwihariko vya Mandela vyagiye bikoreshwa hirya no hino mu kwigisha abantu babaye ku isi. Ubuzima bwiwe rero bwararirimbwe n'abaririmbyi banyuranye ndetse bukinwa no muri filime nyinshi. Inyuma rero iya nyuma iherutse gukorwa ikaba ari Mandela Long Walk to Freedom yakozwe ishingiye ku gitabo yanditse igihe yari avuye muri gereza. Long Walk to Freedom yagiye hanze muri 2013 ikaba ikinwa n'umukinyi wa filime w'umwongereza Idris Elba. Mandela yashatse abagore benshi ariko abazwi ni batatu. Harimo uwitwa Graça Machel n'uwo bitwa Winnie Madikizela Mandela n'uwundi bitwa Evelyn Mas. Akaba yarasize abana batandatu aribo Makazawe Mandela, Amua Zenani Mandela, Makgato Mandela, Madiba Tembekile Mandela, Zidwiswa Mandela na Makazawi Mandela. Je nabashikiriza kino kiganiro nk'abandi Blaise Journaliste, nkabasaba abantu mwese mutaragira sabone kuri Blaise Journaliste ko mwosimbira ko kugira buri munsi nzohacisha ikiganiro gishasha tuzohore tubana. Stay tuned. Uyu munsi rero tukaba twagiye kubabwira ivyaranze umugabo yitwa Nelson Mandela. Muramuzi yatwaye muri Afrika y'Epfo. Nelson Rolihlahla Mandela yari umunyapolitike w'impirimbanyi ku burenganzira bwa muntu. Akaba rero yaramenyekanye nk'umuntu yabashije kugwanya ivangura ruhu rya apartheid ryakorerwa abirabure muri Afrika y'Epfo, bikaba ari byo vyamugize intwari ku isi ndetse akaba yarabaye perezida wa mbere w'umwirabure w'iki gihugu. Yavutse rero itariki 18 Nyakanga mu 1918 avukira mu caro ca Mvezo ho muri Umtata. Akaba yarahawe izina rya Rolihlahla rikaba ari jambo ryo mu kirimi ca Gisosa rivuga gateza bibazo. Ariko rero nyuma aza no kongeraho izina rya Madiba ariko mora mu bwoko bwiwe. Izina rero Mandela akaba yararikuye kuri sekuru yari umuhungu w'umwami Ngubengcuka yayobora mu duce twa Transkei. Mandela rero yakuranye nabashiki biwe babiri mu caro ca Kunu aho mama we yakomoka. Akaba rero yarakunda gukorakoranya abantu b'abasore burunganwe rwiwe. Abavyeyi biwe bose ntibari barize gusoma no kwandika ariko nk'abakristo bo mu idini rya Methodist. Nyina yamujanye mu ishure afise imyaka 7 y'amavuko. Nyuma rero kubatizwa muri iri dini umwarimu yamwigisha yamuhaye izina rya Nelson nk'izina rya Gikristo. Nikore kwiyita Nelson Rolihlahla Mandela yongera ko mbere na Madiba. Arangije amashure abanza n'ayisumbuye Mandela yize kaminuza muri University College of Fort Hare. Aza kuhirukanwa rero maze akomereza muri University of South Africa. Akirangiza rero yatanguye gukorera nk'ushinzwe umutekano mu birombwe vy'amabuye y'agaciro. Aha rero yakora aniga n'ivy'amategeko muri University of the Witwatersrand aho yaje gukura n'impamyabushobozi mu mategeko nyuma y'imyaka irenga 40 ahiyandikishije kuko yabonye impamyabushobozi ari muri gereza mu 1989. Nelson Mandela yinjiye mu ishaka ryaharanira uburenganzira bw'abirabura ANC African National Congress mu 1944 aho yahise ashinga umutwe w'urubyiruko w'iryo shaka. Muwo mwaka kandi yashatse umugore wiwe wa mbere Evelyn Mas banavyarana abana 4. Uwo mugore we baje gutandukana mu 1958. Yari umusore rero w'intarumikwa dore ko yanakina n'umukino njarugamba w'ibikonjo witwa box. Mandela yaje gukorana na Oliver Tambo nawe yari uwundi mwirabure yaharanira uburenganzira bw'abirabura muri Afrika y'Epfo